ni ikindi gice novuga tugiye no kurangiriza ko tugaruke novuga ku buzima bwanyu bwite kubiberekeye ariko kandi tugenda tubihuza niba biriko biravugwa tukagaruka no mu bijanye nivuga butumwa canke gospel ne mu maramwe n'uwundi mwaya munini nk'abakozi b'Imana nigeze kubumva ahantu muri ko muravuga yuko urupfu ari rwiza bishoboka gute kandi rudutwara abacu tukarira rukadutandukanya n'abagenzi n'inshuti n'abajyango bitube tugisubira kubabona ukundi Bibiliya tubwira mu gitabo cy'umusuguzi ngo umunsi wo gupfa usumba wo kuvukako umunsi wo gupfa usumba wo kuvukako ibi biranditse mu ijambo ry'Imana yanditse uravyumva igituma niko ndakubwira gutyo urupfu si rubi kuko na Kristo ntiyavuze ngo aje kurukuraho ariko ijambo ryo rivuga ngo harahiriwe abapfa bapfira mu mwami urumva n'abahigwa abapfa ariko bapfira mu mwami umva inyongane rya mbere ni harahiriwe abapfa inyongera bakaba bapfuye rero bapfira mu mwami ikibi si urupfu ikibi ni ingene umuntu apfuye komenga urupfu muri bya byanditswe nibigumbagumba byanyu byuko kubura umuntu urira gute mugabo Bibiliya tubwira muri Zaburi ya 90 ngo imisi n'imyaka yo kubaho k'umuntu n'imyaka 70 ngo yarambye cyane yogira 80 ariko ivyirato by'imyaka yose ni miruho n'imibabaro ivyirato vyuko kuramba ivyo myaka yose umuntu abayeho ni miruho n'imibabaro none gasha umuntu arushe kandi ababaye ntakeneye kuruhuka ikimuruhura ni ikirero nuko yipfira amaze gupfa rero hacagaruka ryajamorera ati reko ariko hahigwa bapfa bapfira mu mwami kuko n'inyuma y'urupfu hazoba ubundi bugingo hariho abazozukira kubaho uhozwa amarira nuko umunezero w'ibihe bidashira n'abandi bazozukira kongera gupfa urupfu rw'umubabaro w'ibihe bidashira nako ariko gihenomu umuriro udahera akavirigire karaho nyene naho mugambi serimvira kandi kabazo umenga hariko iciza kiri mwisi babonye ni ikihe cyotuma umuntu atifuza ijuru oya nuko muhise mwihutira kuvuga ijuru kubera tuzakumva ikintu giteke byiza cyane ahubwo yo mumbaza ngo ni ikihe ciza wabonye mwisi gituma umuntu aco kwishakira gupfa nosha mvuga byinshi vuga twumve isi munze hari utuntu rwishi rwisi kwisi umunyengo wo mwisi umunyengo utica wabonye n'uyu uraze nko kubaho n'umugabo ukabaho wifitiye amafaranga uraze kubaho n'umugabo wifitiye umugore mwumvikana ubwo niwe yandirimbo ngo abagore beza ngo twarirongoreye ngo afunga inzu nziza twarazubatse uraze kubaho uri umuyobozi nka kuno kwanyu cyangwa ufise n'ibindi bintu yoboye mu gihugu ufise amafaranga ntagwara ufise umugore mwiza bumvikana ntagwara birashika kagwara utabajwe n'ibyo mu rugo iwe ntabazwa n'ibyo ahandi birashika abantu bose bafise agahinda no mubabaro canke abapfungiwe ino abafise izindi ngwara banduye ntabaze ku Yohana bataze kuyimuhira yego akarenganya abantu bagira keshe gatuma abantu bakaraka bakagwara amavese rimwe na rimwe bose bagakura muhira ntibagakura hanze rero nivyo niko ndakubwira urupfu si rubi ariko umunyabwenge agomba kumenya ingene azopfa bimaze iki mukunda kuba hariko je ndabatangariza muzopfa kandi umuhinga wo kubaho uyu munsi yamaze ko ari wanyuma kugira ngo yitunganye nigwaza rusange atazozukira kongera gupfa azogira kongera kubaho akibanira n'Imana ni atazosubira gupfa ukuvuga ubaho uziti nuno munsi nota nzoshika Dawidi niwe yigeze gusenga aravuga ati Imana unyigishe kumenya guharura iminsi yanje kubaho kutamenya guharura iminsi wamubona ko ejo na hirya y'ejo byose uzobitunganya kandi wateza kubitunganya uyu munsi kuko ntirugira randevu ariko ni bangahe ni nkabangahe muri 10 bashobora kubaho yimvira ati bunya nuno munsi nota kandi nk'abagabo rabye tubaho tuguma dupambanira ubuzima bwejo yego pambana mugabo pambana nzo kushaka ega hajya bavuga ngo umufunda aguye kwishaniye inziba yuzuye hajya pfuye igeze kuri niba yuzuye kuri we
iba yuzuye pambana mugani wibagire ko ruhari. Ariko kandi kubizera bimaze iki nko kumara igihe cyangwa ukabana icyumviro cyo gusengera kuramba menga worekirana kuko kuvyo numva muri kumaravuga menga ntari impamvu yo kuramba. Intumwa Pawulo yavuze ati gupfa ni inyungu, tibyombera inyungu nkapfa, atariko kuri mwebwe nuko nobaho kuko yaravuze icyo amariye abandi. Okay. Gupfa kuri jewe ni inyungu kuko nzoba nsanze umukiza wanje, ariko kuri mwebwe nari mfitiye akamaro kubyiza nobaho kuko ntabayeho hari ico mwobura. Cyo bituma usanga abantu benshi basengera bati narambe kuko ico atumariye kubera ico amariye nivyo. Hanyuma no ku muvyeyi nubwo urupfa ari rwiza hari gihe avuga ati ego Imana yo biramajije kabiri kasiga mbonye aho uruvyaro rwanje ndarugejeje, nacyo ni ciza. Nayo ibindi hoho gupfa ni kawaida. Ariko kino kintu cishwe urupfu tumaze umwanya tuvuga ko menga Imana ikiremwa muntu rwazanwa n'icaha, icari gihari rwazanwa n'icaha. Niyo mpamvu jewe ega wibuke ko abantu kera mu kubaho atamyaka yo kubaho baba bari kubaho ibihe byose irayimanura ishira ku gihumbi. Ibyaha bibaneye biguye avuga atoya n'igihumbi baye myinshi kwihanganira ibyaha by'abagabo n'abagore biragoye. Abantu ugenda Imana none bametosara bari bafite imyaka ingahe ngo babaho imyaka 990 na umuntu yitwa umusore afise nk'imyaka 800 so ye niho yaba rubujene urafyo munyuma ibyaha byayirambiye Imana bavuga tumviza rero twumvikana burya urupfu ahantu henshi yarutegeye mu byo turya kuko ibyo turya byari clair yavuze ati muzoga ivyamwa mujye imboga mujye n'inyama z'amafi n'ibiguruka no kuvuga inkoko n'inkware n'ibindi bintu muge byaha bibaza kuba kugwira atoya hindura ndabonge muzoshi mujya n'inyama kugira ngo zibagabanye iminsi yo kubaho kumbe zirimo urupfu numva ko baziryoshe. Ivyo byanaze muri Bibiliya ati muzoce mujya n'inyama kugira ngo zigabanye iminsi yanyu yo kubaho. Cyo bituma umuntu agera 15 ngo mutama ukabona yagiye kamwita mutama umuntu yagera kuri 40 ho nawe nakavyivugira ati nashaje. Kabumba numva kino kintu cicwa urupfu kugutahura kwiwanje mbere fatiye no kuri byinshi muvuze numva bimeze nk'igihano umuntu ahabwa bitewe n'icaha cinyenduruko canke icaha we yagize sigihano ko mutere kubera icaha Adamu na Eva bakoze cyatumye Imana itegurira abandi abantu ikindi gihe cyo kuzobaho ibihe n'ibihe ni mwijuru. Nukuva nubwo ari kibe mundi rande misensanga niyo nzira n'ikiraro kidushikana mu rugo buzima. Ariyo mpamvu muhagaze ku kintu kivuga ati rero hahiriwe rero munaze gushikirwa n'ico kintu yaraciye inzira muri transit. Ni transit yazo rero ko atazoja mu ijuru n'amaguru cyangwa atege indege yakombanye kanaka wapi ubanza kudaya urakwera. Yese nimba mutifuza ijuru nawe wifuza ijuru nasabe n'urupfu guhitsa azogenda kandi bo biragoye ko umuntu yoza bakiguruka nka bimwe byabahe noki nibikunda Enoki ega ntiyanagurutse Imana yaramutwaye n'amaguru gushika ubu ntawe uzayamucishije abagurutse ni ba Eliya nagira apose nk'ubu nkawe ko wabaye babita umunaziri ugakora imirimo hano ku isi urabona ufasha abantu benshi ukagororokera Imana ko noshibuka yerekwiye gucishije umunsi umwe gatembera nkaca kumva ngo apose gatembera muzi ingaruka cyapose yarageze mu gatumba abonye umutamano uguruka sha wapi nibyashika ukiriho ntuzubure kuza gusezera umubiri wanyu ngase nzobajya kurira ka uzobuze kunshingura neza kubera ko ikibiribiri kizoba gisigaye impwemu yigira ahandi hoho nuko bimeze urupfu rurahari kandi akwiye kuba hagwitegura. Ikintu kimatanye nico ni mutuntu n'utundi bujya niho mba ninjiye nerekeza guhereza mwizera yuko ikintu cishwe umuhero w'isi kizobaho cyangwa umuntu azokomeza apfumwe umwe akuno bibuno munsi uyu muherutse kubaho ko biranditse. Yesu yavuze yuko azogaruka gusa nta munsi n'isaha yavuze kandi azoza aje gucira isi yose urubanza. Biranditse ko ico gihe amahanga yose abo mu ndimi zose mu miryango yose mu moko yose bazoja imbere yiwe
abashira urubanza yego bamwe baje mu rudahera abizeye baje mu ijuru igihe isi izorimbukana ibyaye byose umuhero uzoba twisunze icanditse ariko nturagera bose muravye ibimenyetso bihari uno munsi burahe n'abantu bavuga ati uravye ino generation na kino kinjana abantu barimo ati biraboneka yuko atarundi runganwe ruzobaho abantu bo kwitega nyuma ya ruzobaho urungano hamwe twaba dusigaje nk'imyaka imbere nk'amajana 5 nuko Yesu azobanza akaza agatora ishengero hamwe ze bakaganzanya nawe imyaka 1000 none ubona biraba unangira ko muracana wasanga yaraje nitubimenye unangira ko muracanangira isi iracabahangayikishije wasanga yaratuye ikirenge nitubimenye wapi tuzobimenye cyo gihe nta utazobimenye ntibikwiye tuzoye ngo mujyi byanyu byose nk'aba bagabo babesha ngo muherezo mu 2000 bakanka kurima bakanka no gukora ikintu na kimwe ibyabo byose bakabishobora akabijya ngo nakare ntiho zaba ariho mu nyuminza rikabica ariko ngira imana yuko mba ndiko ndaga namwe musoma Bibiliya cyane nko mu bintu byagiye bihushurwa ngo bizoba mu bihe by'iherezo hari na bibiri mubona bisigaye ibiri canke byose birahari bigisigaye bitaraba nta nakebe kitaraba ahubwo ibyo yavuze mu rutonde rwo muri Matayo 24 hani byarenze ko voilà naho rero abantu mugani yavuze ngo azocaza nagira baheza bavuga ngo ivyo vyose nivyamara gushika ibimenyetso izo bari ibimenyetso byo kuramukwa bivugwa no gutera igise igise buracuma iyo umwana aja kuvuka umugore afatwa n'ibise igise kiraje kumujwingura kikamuteteza muzuzo gahera amenyere ko yane umwana ataraza akakirarako nujya mu babaro rero agira imbere yuko umwana avuka rero isi yarinjiye mu bise turindire ko umunsi wagakiza usubira kabona bisigura ko ivyo bihe twakuze twumva tubwirwa biregereje intambara ziriho impaze ntambara ziriho uzosanga bavugishwa ibinyoma barubuzuye urukundo mu bantu barabuze usanga ishano ryo n'ibintu byaratitutse donc nivyo uri kurabona ivyo nivyo bihari ibizira bitakizira yego hari n'ikindi gitekeye ubwoba benshi bavuga bati uravye nka Sodoma na Gomora yaranduwe n'ubusambanyi ati noneho igihe byari bigezaho umugabo yofata undi mugabo ku ngufu timane ishavu ryarazirinze ku rugero rukomeye n'umuriro atibuka uno munsi mu masosiyete amwe nko mu Burayi na hano mbere muri Afrika ngo byatangiye kwagera mu ibanga kintu shitwa homosexuality kireze ku rugero kuko ngo abazungu bacemvesisamwe n'amafaranga menshi iki kintu nimwumva yuko gishobora kuba intandaro yikoroka ry'umuriro nako ego imana yamenga umwuzura ni utazongera ubu hazokoroka umuriro mwumva ko umwanya n'umwanya twabona ibishengere bikoragurika umwuzura nzosubira amagabo umuriro uzosubiraho ko hari umuriro udaherugiye kuzokwaka rero yabikiye abo bose rero abanyabyaha bose bazohuriramo itanure ririko rikorera cyane kabisa heko biteye ubwo kandi ngo iryo tano ngo rimwe inyo ngo inyo ziturira zifise nk'ubwayi nk'ubwazikoropiye kandi cyo gihe ngo umwango w'imbabazo wari yugaye nta gusaba ibikorwa nta ngirira ikigongo sefini ihane baga birateye ubwoba kabisa Imana ibico zikamiremo ikomeze idufashe kukugororoka tuze tubihagararemo dufashe kabisa tumeze neza kabisa isi ikwiye kubaho guto no munsi abantu bariko barakumva mu no mwanya nirihejwe nirihejambo bosigarana kugira umva baravuga ngo urupfu rugite umuhero ugitebaganye n'uruvugoza yego ndabifata nk'imihero y'isi ibiri kuri kiremwa muntu kugira wa muntu muri ivyo bibiri byo muturumukira bizosange yitunganije agumaja mu ijuru kuko nta muntu numwe atifuza kuba impande y'Imana no kwihana ibyaha bakibera muri Kristo Yesu wow bakabaho ijuru ritabagiriza icyaha kiniki umutima utabakira urubanza bashingira ntaho kuri yego Yesu ahazobasanga
canke urupfu aho uzomusanga umusange muri Kristo Yesu. Okay. Ni n'umuhero waza naho ni uze ukimusanga muri Kristo Yesu. Nta uzorokoka ataraho kuko inzira ukuri n'ubugingo bizoshikana kwa data bwana ni Kristo Yesu gusa. Nta kindi. Abantu bitandukanye n'ibituma abantu basa nabi imbere y'Imana, bahebe ivyaha, bagira imbabazi, bagira urukundo, bizere hanyuma bihangane imibabaro muri Kristo Yesu. Urupfu ni rwaza, umubiri ubore mugabo mushaha uruhuke. Nimba zoza abantu bakiri bazima nahone baje mu rutonde rw'intama, baje mu ijuru, babarizwe mu rutonde rw'impere zoja guherayo. Rero vyiza ukizwa se ejo se hirya y'ejo ni ubunyene ukivyumva kabisa. Birumvikana cyane gukizwa sejo, gukizwa none munsi mubwire ko no munsi nyene wana apostle ambassadeur Isidore Mbayahaga tubashimira cyane ukanya muba mwaduhaye, warumugisha kubana namwe mu kino kiganiro. Amen. Muhezagirwe namwe kabisa. Tubashimire namwe aho muri hose, nizera ko mwabikunze, sharinga muduhe n'ibyumviro na cyane cyane ko tuba tubikeneye. Turashobakunda cyane muri gwa rukundo. Ciao ciao. Mana yacu barakoze, abatanze ikigo cy'ubuvuzi, ukivukanisha n'ishengero, ufite inshuti ya bose. Simo, kama rukokoye, uwafashe yampaye isukari. Ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Ntavyo wamenye kimwe cyaho Igitega nukuri kuzima nkamenya namba erega uzoga ivyakenye. Umviriza ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho, caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo inshuti ya bose. Bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe. Erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cha kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba. Wewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibaye. Massage zose bazikora ku buntu. Ngo ngwicyo hoge tujane twigire ndikiremwe na uri kiremwe nyene. Yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umusozi Rutegama, haruguru y'isoko y'inka. Bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 kaze namwe mu gacemwo. Yesu ni inshuti ya bose mu bikorwa byiwe byose. Inshuti ya bose, ubuzima butatse amagara meza. Ukigo inshuti mama kwise inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri. Urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo cy'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Hewe sabikora gute? Yo ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha bajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima. Urabona bajya abantu bose bafise indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na C, amibe, umusipa, abafise ikibazo ca estoma, amafyigo, ibivyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara, iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza inguvu ku bubakanye, imvune, amakonyera, sinezite, babana basobaho baryamye
camye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 756 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza.